Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Ifide niyo ngabo abaramutse abayikaze mu makuru y'aka kanya. Ishirahamwe Ibuka n'abarokokeye mu bisesero batangaza ko bababajwe cyane n'uburyo parke y'Ubufaransa yitwaye inyuma y'ihagaritse gukurikirana abasirikare bikekwa ko bagize uruhara muri genocide yabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda na kane. Kudacika intege tugakomeza tukazamura ijwi tukagaragaza ibintu byirengagijwe igihe kiragera ukuri kugatsinda. Uyo ni Naftali Aishakiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe Ibuka. Abanyekongo bakiye gute ingingo ya President Felix Tshisekedi yo kugena abategetsi ba gisirikare mu ntara za Kivu na Ituri mu buseruko bw'igihugu. Mbere ko dushika kuri aya makuru tubanze gutega amatwi amakuru avugwa hirya no hino kw'isi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya wahevye umugambi wo gukurikirana amatora muri Ethiopia. Uwo muryango wafashe ingingo yo kutarungika indorerezi mu matora y'abashinga amateka azoba muri Ethiopia mu kwezi kuza, mu kuvuga ko ivyasabwa kubijanye n'ubwigenge bwazo bitubahirijwe. Joseph Borrell umutegetsi akomeye w'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya mu bijanye n'imigenderanire n'umutekano yatangaje iyo ngingo mu ijoro ryo ku munsi wa mbere. Yamenyesheje ko umuryango w'ibihugu by'Uburaya utazokurikirana kandi imyiteguro y'amatora yo ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa gatandatu harimwo igikorwa cyo kwiyandikisha ku batora. Umuryango w'ubumwe bw'Uburaya watangaje ko ubabajwe nuko leta ya Ethiopia yanse kubahiriza ivyo wasavye ngenderwa ko kugira indorerezi izarizo zose z'amatora zirungikwe cyane ibijanye n'ubwigenge bwazo. Tangaza ko ubabajwe nuko utashoboye kuronswa ibisabwa kugira ushobore gushigikira abanya Ethiopia mu gihe bariko barondera demokrasi. Umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Ethiopia Dina Mufti avuga ko ikibazo nyamukuru kijanye n'ibikoresho byo guhanahana amakuru by'uwo muryango bidahuye n'ubuhinga bwo guhanahana amakuru bw'igihugu ciwe. Ethiopia yari yategekanije kugirisha amatora mu kwezi k'umunani mu mwaka urangiye w'2020 yamara yarigizeyo ayo matora kubera ikiza ca COVID-19. Kubico gihe haradutse ingwano mu ntara ya Tigre itazogira uruhara mu matora yimirije hamwe n'ibindi bice by'igihugu. Umudiplomate wo ku rwego rwo hejuru wa ambasade y'Ubusuwisi i Tehran muri Iran yatowe yapfuye. Thomas Kaminindi araduha ibindi kuri iyi nkuru. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'Ubusuwisi yatangaje ko umwe mu bakozi bayo i Tehran yapfuye azize impanuka, ariko ntiyasobanuye uwo ari we n'ubwoko bw'iyo mpanuka. Amakuru nyayo yatangajwe n'ibigo ntaramakuru byo muri Iran, Fars na Isna, byombi byegereye leta, bivuga ko apfuye ari umunyamabanga wa mbere premier secrétaire mu Gifaransa wa ambasade y'Ubusuwisi i Tehran, niwe wari wungirije ambasaderi. Ni umutegarugori w'imyaka 52 y'amavuko. Fars na Isna bivuga ko yahubutse hejuru ku nzu ya 20 y'igorofa yaratuyemo yitura hasi mu busitani. Umukozi wo muri ubwo busitani niwe wabonye umurambo we aje ku kazi, ahita atabaza abatabazi ariko basanze yapfuye. Polisi ya Irani yatangaje ko yatangiye gukora nketi kugira ngo bamenye icyamuhanuye. Ambasade y'Ubusuwisi i Tehran niyo ihagarariye inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Irani. Kuva ibihugu byombi Irani rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bacanye umubano mu 1979 nyuma ya revolution ya Kisilamu yo muri Irani. Urakoze Thomas. Igihugu c'Ubuhindi kirasinzikajwe n'ikiza ca COVID-19 mu buryo budasanzwe. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka aratubwira uko vyifashe. Haciye iminsi 12 ikurikirana igihugu c'Ubuhindi kivura abagwayi bashika ku bihumbi 300 barenga ku munsi mu bitaro vyaho. Muganga Rishi Gupta akorera mu bitaro vyo mu gisagara ca New Delhi avuga ko iyi ngwara yarengeye ibitaro vyabo ku rugero rutoroshe na gato. Muganga Gupta avuga kandi ko atamwanyu hari wo kwitaho umugwayi neza kubera abantu baguma bitaba Imana nkuko bizwi na bose, buramatari hamwe na leta. Ibitaro biruzuye kandi ivyuma byo gufasha abagwayi guhema ni bike cyane mu bitaro. Igisata ca kaminuza ya Amerika yitwa John Hopkins cita amagara y'abantu gitangaza ko muri aka kanya igihugu c'Ubuhindi gifise abagwayi ba virusi ya corona barenga 19,000. Abamaze kwitaba Imana bararenga ibihumbi 200. Igihugu c'Ubuhindi gisanzwe ari cambere mu gukora incanco kw'isi, yamara ibitangazamakuru vyaho bitangaza ko
abanyagihugu bacu barenga imiliyaridi imwe n'ibice bitatu, ibice 2% bonyene nibo bamaze gucandagwa. Ayo yaramwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika ibandanya gusamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezi3 radio yacu voa.com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, ishyirahamwe Ibuka n'abarokokeye mu bisesero batangaza ko babajwe cyane n'uburyo parke y'Ubufaransa yitwaye inyuma yaho ihagaritse gukurikirana abasirikare bikekwa ko bagize uruhara muri genocide yabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ku munsi wa mbere parke y'Ubufaransa yatangaje ko mwitohoza yakoze ku basirikare babwo yasanze atabimenyetso simusiga bigaragaza ko ingabo z'Ubufaransa zari muri Operation Turquoise zoba zaragize uruhara muri genocide canke ibindi vyaha vy'agahomerabunwa mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ibindi kuri inkuru na Assumpta Kaboyi. Guhera mu mwaka wa 2005 umuryango wibuka uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi na bamwe mu barokokeye mu bisesero batanze ikirego bagaragaza ko abasirikare bari muri Operation Turquoise bamaze iminsi 3 badatabara ibihumbi by'abatutsi bari bahungiye mu bisesero bakabashumuriza intera hamwe ngo zibice. Eric Nzabihimana umwe mu barokokeye mu bisesero ndetse akaba ari mu bareze abo basirikare b'Abafaransa yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atewe intimba nuko ibyo abo basirikare bakoze batazabiryozwa. Rero nanjye wabonanye n'Abafaransa baza bwa mbere mu bisesero ku itariki 27. Nababwiraga ko turimo twicwa kandi nasomye numvise ku maradiyo mpuzamahanga ko ikibagenza ari uguhagarika ubwicanyi buri kubera mu Rwanda, bakaba bari kuducaho nta kintu batumariye. Turabahendahenda baratunanira basubirayo. Icyo tubarega rero ni iki? Iyo baza kudutabara kuri 27 cyangwa se bagasubiraho bakitegura bakaza kuri 28, hari abantu bari kurokoka bapfuye muri icyo gihe, ariko twapfushije abantu barenga ibihumbi 5-6 gutyo muri iyo minsi 3. Rundi ruhare tubashinja ni gukingira ikibaba bakoraga jenoside no kubareka bagatambuka kuri bariyeri kandi bazi ko bagiye kwica. Nzabihimana atangaza ko mu bisesero hari abatutsi bahahungiye bagera ku 60 bari baturutse hirya no hino mu duce tuhegereye, ubu bakaba barura abasaga 200 barokotse. Kuri we ndetse na bagenzi be barokotse bemeza ko batakizeye ubutabera bw'Abafaransa. Nagahinda ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande ntabwo byantunguye. Niba muri iriya raporo ya Dicres uvuga ko habayeho uruhare ruriya Cabrante na z'avoka birere zindi bakoresheje kandi barangiza ngo nta complicité, urumva nta butabera buri mu Bufaransa, ni politike gusira aho ngaho kurengera inzego zabo, naho iby'ubutabera byo ntabyo. Umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi Ibuka ugaragaza ko utishimiye umwanzuro w'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa, ariko ukavuga ko udacitse intege. Mu kiganiro wagiranye n'Ijwi ry'Amerika, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Ishakiye Naftali yavuze ko bazakomeza guharanira ko abishwe babona ubutabera bukwiye. Buriya bushinjacyaha icyo bwabuze ni ubushake bwo gukurikirana bariya basirikari, ntabwo ari ibimenyetso, kuko iyo ugiye kureba ntabwo bigeze bashyira umwete mu gushaka ibimenyetso, kandi mu by'ukuri birahari, byaba ibiri muri raporo ya Dicrer, hari ibimenyetso bifatika ziriya ngabo zagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi zagombaga kuba zikurikiranwa. Igikomeye haba ku warokotse jenoside n'undi wese umushyigikira muri iyi nzira y'ubutabera no kudacika intege, tugakomeza tukazamura ijwi, tukagaragaza ibintu byirengagijwe. Igihe kiragera ukuri kugatsinda, ubutabera bugatangwa. Uyu mwanzuro w'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa ufashwe nyuma ya raporo Dicrer yakozwe ku busabe bwa Perezida Emmanuel Macron igaragaza ko Ubufaransa bagize uruhare rutagereranywa mu bikorwa byagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi. Gusa raporo yirinda kuvuga ko habayeho ubufatanyacyaha. Nyuma ya raporo y'Abafaransa ndetse na raporo yakozwe ku busabe bwa guverinoma y'u Rwanda, zombi zigaragaza uruhare rw'Ubufaransa mu mateka yagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi. Mu mwaka wa 2005 nibwo ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwatangiye iperereza ku birego bwari bumaze kugezwaho by'uko abasirikare b'Ubufaransa bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Nubwo ubushinjacyaha bw'i Paris bwafashe umwanzuro wo kudakomeza gukurikirana abasirikare b'Abafaransa bashinjwa uruhare muri jenoside
jenoside yakorewe abatutsi umwanzuro wa nyuma uzafatwa n'abacamanza bakuriye urwego rw'ubugenzacyaha. Abarokotse ubwicanyi bwabereye mu Bisesero ari na hamwe mu hari operasiyo Turquoise bo bavuga ko nibasabwa kugira ubundi buhamya batanga batazajijinganya nubwo batakizera ubutabera. Leta y'u Rwanda nta kiratangaza kuri uwo mwanzuro. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tugushimire Assumpta. Ejo ku munsi wa mbere amakungu hamwe n'u Burundi vyahimbaje umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Gusa ku bakora uwo mwuga bari ku mugwa mukuru wa politiki Gitega haracari intambamyi zibuza ubwo bwigenge. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika ryifashishije abakunzi baryo musomerwa na Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda. Huko bivugwa na bamwe bamenyesha makuru bakorera amaradiyo atandukanye mu mugwa mukuru wa politiki Gitega haracari intambamyi zikomeye mu kurangura umwuga wabo mu bwigenge. Zimwe muri izo ntambamyi nabajejwe gutanga amakuru bo mu nzego za leta canke amashirahamwe ya leta ndetse n'ayigenga bafata abamenyesha makuru nk'abakora amatohoza ku bitaba biriko bigenda neza, ivyo navyo bakibaza ko vyo bakwegera bigiye habona bikamenyekana. Hariho abari bajejwe kuyatanga batayatanga vyoroshe, ubasavye amakuru babona kumenga umeze nk'umupolisi kumbure uhava ubona ivyo batarangura neza mu mirimo yabo ya misi yose ukabishikiriza ugasanga birabakoze. Ni bimwe rero usanga ugiye gusaba amakuru cyane cyane nk'abafise ivyo bajejwe mu banga ya leta babanza kukubaza bati mbega utubaza ikibanzo duhe ibibazo uza kutubaza, aho ariko baraturengera mu mwuga wacu. Hakaba rero n'ayandi makuru ushobora kurondera nk'ibijanye nk'amatohoza, hari amakuru akenera amatohoza yimbitse. Ico ni igikorwa kigoye kubera uca umenga noneho ugiye kwinjirira mu kazi k'abandi bakaca bagira ubwoba, aho nta makuru ngo uheza uronke. Iyindi mvu abamenyesha makuru mu gisagara ca Gitega bavuga nuko hari ivyo bakora ko bagasha kubera ubwoba bwo gutinya ibihano vy'abana bariya, hatibagiwe ubwoba bw'ivyabaye muri kahise aho amaradiyo amwe yaturigwa ndetse n'abamenyesha makuru batari bake bagahunya igihugu. Bijanye n'ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi hariho ibintu ukora ko gasha, abamenyesha makuru barugarijwe n'ubwoba ntibatanga amakuru mu bwigenge. Aho naho imvo si yo umuntu yoronderera kure, imvo nuko ivyabaye mu gihugu twarabibonye. Ibimenyesha makuru bimwe biraturigwa, babamenyesha makuru barangara. No kuvuga rero ko ivyo ni bikimwe mu bituma hatabaho ukwizerana hagati y'abatanga amakuru hamwe n'abamenyesha makuru bayarondera. Ariko kandi turashima intambwe higeze kubera ubu hariho ibimenyesha makuru vyaturiwe ubu vyamaze kusubira kwemererwa gukora mu gihugu. Ukabona ko hariho icizere kubijanye n'imigenderanire myiza hagati y'abamenyesha makuru hamwe n'abaduha amakuru. Uretse ko bamwe mu bajejwe gutanga amakuru bayimana kugira ngo bakingire inyungu zabo canke biturutse kumbure kudatahura akamaro k'imenyesha makuru, urundi ruhande rw'abamenyesha makuru bavuga ko amwe mu maradiyo ahemba abakozi bayo udufaranga tw'intica ntikize. Ivyo navyo bakavuga ko ari kimwe mu bituma umumenyesha makuru akora atabwigenge bukwiye afise kuko akorana inzara mu nda. Hari bamwe ushobora kuja kurondera ko inkuru hanyuma iyo nkuru bakayikwima kumbure kubera batazi akamaro ko gutanga inkuru. Hariho n'abandi bakwima inkuru bafise inyungu zabo baba bashobora kuba ariko barakingira mugabo zitaba ziri hejuru y'inyungu za benshi. Ikindi gituma abamenyesha makuru batashobora kwigenga mu gihe rero uyu munsi ushitse hariho abamenyesha makuru bamwe bakorera ibisata bimwe ugasanga muri ivyo bisata abamenyesha makuru bahembwa ntica ntikize ko ushobora kwigenga mu kumenyesha amakuru udafise n'ubwigenge mu mufuko canke udafise n'ubwigenge mu buryo. Ikintu abamenyesha makuru bahurirako barashima intambwe leta yateye yo kugurura amwe mu maradiyo yari yugawe, bakanashima ko ibiganiro biriko birabandanya no ku yandi maradiyo agifitanye ingorane na leta, bagasaba impande zose kuyaga bahuza. Ku ruhande rw'abanyagihugu bakurikira amaradiyo mu gisagara ca Gitega bavuga ko hari amakuru abamenyesha makuru batagishobora gutanga mu buryo bwimbitse nuko vyahora mbere y'umwaka w'2015, bakabona ko bishobora kuba bifatiye ku bwoba abamenyesha makuru bakorana umwuga wabo muri kino gihe. Je nk'umwe mu bumviriza amaradiyo egome inkuru barazishikiriza mugabo tarashika igihe kimwe mugasanga hariho nk'amakuru amwe nabo nyene kugira bayavuge nyene yose uko abari banashobora kuba batavyubahuka cane, kuko hari igihe usanga nawe bishobora kuba vyomugaruka ko gatoya kubera ubwigenge ndiko ndaraba ntiburashika
bidashikwa ko rwose cyane uko abumviriza tuvyifuza. Ivyo bikaba bishikirijwe mu gihe harayahimbajwe umunsi mpuzamakungu wahariye ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, no mu Burundi umunsi mukuru ukaba warahimbajwe i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Urakoze Desire kudusomera iyo nkuru. Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 9 5 1 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa kane umugwi w'abakenyezi b'abarundikazi baba hanze y'igihugu baratunganije ikoraniro mpuzamakungu mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi ku isi w'uwo mwaka wa 2021. Iryo koraniro ryabaye hakoreshejwe ubuhinga ngurukana bumenyi bita virtuel bwa Zoom na YouTube. Mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na bamwe mu bakenyezi baryitabiriye Gaudence Ndikumana ari muri leta ya Massachusetts muri Amerika, Benita Nize Ninahazwe umunyeshuri wo kuri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega mu Burundi, na Flora Uwineza Bamboneyeho ari muri leta ya Maryland muri Amerika. Flora Uwineza Bamboneyeho atangura avuga icatumye yitabira iyo koraniro. Muri akazi wanje ariwe Mezi Yakubwayo yarabimbariye yaramenyesheje ambwira ko hariho ikoraniro ry'abakenyezi rizoba rikoranije nabo mu Burundi. Hanyuma ndavuga ati ibyo bintu ni byiza kuzoshobora kumva no kubona abakenyezi bo hanze. Jewe ntarahegera mu Burundi namba byararyoheye kubona ko nshobora kubona abantu bakenyezi bari mu Burundi kungene basa neza ko hanyuma ari mfite igishika cyinshi rwose cyo kumva uko bamerewe uko biteza imbere. So nari very excited no kubyumva no kubijamo. Rero nararyohewe rwose muri ako kanya. Ego urakoze cyane Madame Flora. Reka nakire Madame Gaudence Ndikumana nawe nyene yinjiye mu kiganiro. Twavuze yuko dushobora kuronka amahirwe yo kuvugana nawe nyene akadushikiriza bimwe mu byo yabonye mu rubanza rwa Conference Internationale y'abapfasoni y'abakenyezi. Madame Gaudence Ndikumana kaze neza mu kiganiro muri Sanga. Murakoze cyane. Reka ngaruke kuri Madame Flora Uwineza Bamboneyeho muri Maryland nka muri Amerika. Atubwire uwo ari we, bakumenye. Kumbure wavuze ko utarigera uja mu Burundi, wabahehe mbere yo kuza muri Amerika? Yego murakoze Oriane. Jewe navukiye mu gihugu cy'u Rwanda. Abavyeyi banje bahunze 2002 baja mu gihugu cy'u Rwanda. Navukiyeyo twabayeyo iyo hose hamwe abavyeyi banje bamaze imyaka 22. hanyuma jewe navuye mu Rwanda intambara imaze kuba mu Rwanda 1994 twahunze imyaka 8. hanyuma duhungira mu gihugu ca Congo. hanyuma tuvayo haheze imyaka 2 tujya muri Tanzania aho twabayeyo imyaka 10 n'ibindi like that. hanyuma mu bihumbi 2007 tuvayo through the resettlement program muri Amerika.
urakoze cyane. Reka mpindukire nakire na Benita nawe nyine atubwire uwo ari we. Turazi yuko Benita ari umunyeshure mu ntara ya Gitega. Benita, kaze neza mu kiganiro muri Isanga, hama utugire muri make uriwe ni cyagusunitse kuja muri rikoraniro ry'abakenyezi. Murakoze cyane Ariane. Hama nitwa Ninaje Miss Benita, nkaba mpejeje ndiko ndaheza kuri Université Polytechnique de Gitega, Université y'Ubuhinga Gitega, aho nize TIC, Technologie de l'Information et de la Communication, Réseau et Télécom. Oui, non, nyine niho nzoronka diplôme de baccalauréat. Icyatumye nza muri conference ni kubera barabimbwiye ku ishure, iciye ku muyobozi w'ishure ryacu, hama nanje ndabishima kubera bivuga umurundikazi, nanje nkaba ndi umurundikazi. Hama naca ndaza muri no koraniro. Nsanzwe ndi umwanditsi kandi nsanzwe ndi umukinnyi w'amarere w'ipiyesi teatre. Ego turumva ko kumbure ushobora kudushikiriza bimwe mu bikorwa byawe bya teatre ugira. Twarabwiwe yuko ibikorwa byawe ari byiza cyane kandi benshi babishima. Kumbure mu kanya kari imbere uraza kutubwira zimwe muri piyese zawe, bimwe mu bikorwa byawe umaze kwandika, umaze gushira ahabona. Ego hama mpindukire nakire kandi Madame Gaudence Ndikumana. Turazi ko ari umurundikazi abana muri Amerika muri leta ya Massachusetts, ariko Madame Ndikumana ubanza ukabwira ibindi byinshi byerekeye uriwe tukumenye bakumenye batakuzi. Je nitwa Gaudence Ndikumana, naje muri iki gihugu kera ndakwije imyaka irenga 28. Hanyuma nari naje kungura ubumenyi, navuye Burundi nari nje kwiga. Hanyuma intambara iratera turino, hanyuma twaguma ino ntacyo twari dufite kuguma ino. Hanyuma turarondera ubuzi, mugabo tuguma dukumbura iwacu. Jewe rero urumva numvise ibi biganiro byari byateguwe, narishimye cyane. Numvise yuko nshobora gutanga icyumviro canke nkabikurikirana, kubera byaduhuza n'abagenzi twaherukana kera, no kugene tubandanya dukurikira iterambere ry'igihugu cacu, no kugene tugira ati abana bacu bamenye iyo tuvuka, hanyuma tumenye n'amatala umwe wese ashobora guterera igihugu cacu. Nibajije yuko ari byiza yuko twebwe twajino twogira twavugana n'abandi. Jewe rero najino amashuri ndayiga mpejeje, hanyuma nkora mu bintu muri departement iraba abana n'imiryango. Ego jewe hakora aussi mu bintu bya santé mentale. Santé mentale ni ukuvuga ubuzima bw'imibereho ya misi yose, ubuzima bw'umushahe, ubuzima nkajya tugize ikibazo ubwene dushobora kukiyengayenga kugira ntitugwirire tugwe mu rudubi ngo twabuze ntitugwe mu rudubi. Urondera ukugene ukwifatamo neza kugira bihere neza. Ingorane wayironse, ingorane turazamana, mugabo ni byiza yuko urondera ubufasha kugira ushobore kuzamuka. Ego ndazi twari turi kumwe mu kiganiro nk'uwari yakiyoboye
urashikiriza byinshi bijanye n'ivyo ukora mu gufasha abakenyezi mu kwiyumvira ubuzima bwabo, kugabanya stress, ibijanye n'amagara y'abantu. Uraza kutubwira byinshi kuri byo washikirije, kumbure n'ibindi byinshi ushobora kuba warakuye mu byo abandi baba barashikirije uwo munsi. Ariko imbere yaho igikorwa nk'iki kitari bwabe mbere cyahuje abarundi kazi bari mu mahanga n'abari mu gihugu. Wari usanzwe uja mu Burundi uganira n'abarundi kazi, wari usanzwe uronka ku karyo ko guhura n'abarundi kazi kugira ngo mwungurane ivyumviro? Ngiye i Burundi cyane cyane tuba dukumburanye, twayaga nyene ivy'iterambere ry'igihugu, umugambi tugenda dushaka kumenya amakuru ukugena ibintu byifashe. Mugabo n'ukuri kw'Imana nabanda kubesha twari bwagere aho tugira iciyumviro gikuru nk'iki hamwe, tugira ati reka duhuze abantu benshi hamwe. Biratandukanye no kugenda uganira n'umugenzi umwe n'iki kugira ngo umenye uko ibintu byifashe iwanyu. Ibi byabaye kuri niveau national, niveau international, ni bikuru cyane rwose n'ukuri. Urakoze cyane. Mpindukire kuri Benita Nize. Benita, wowe nk'umwigeme aba mu Burundi, kumbure ashobora kuba akurikiranira ibintu rimwe na rimwe ku mbuga ngurukana bumenyi, ibyo wabonye muri conference, abo wabonye abigeme cyangwa abakenyezi wabonye, byakungukiye iki kugira ngo ubone ubuzima bwabo abari hanze? Icyo cyiyumviro kugira ngo abari hanze n'abari mu gihugu bahure, wakibonye gute, wacakiriye gute? Icya mbere mbanje gushimira abantu babyiyumviriye gukoranya abafasoni basanzwe bari no mu Burundi n'abari mu makungu, kubera birigisha cyane kubona imibereho y'abandi bamwe n'indi mibereho twe dusanzwe tubayemo, biratanga ingufu zo kubandanya. Icyo nahigiye ahanini, icyo nabonye byaranyongereje ingufu zo kubandanya urugendo, zo kwiyumvira, zo kubona kure. Narahigiye ndiko mvuga ndazi abagiye baravuga nka Dr. Ndura